Twinze novuga vague zari z'imisizi ko zirahaba nitukubonye novuga muri Samantha uko wabivuze unyarukije kuboneka ntitukubonye novuga no mu rugo twese tukubona usohoye film novuga wa mutwe ko twirita ko ari umuvyeyi wa muri film cyangwa mugenzi wawe FANNY LAVINE ntagaragayemwo deja novuga abafana bamwe novuga gwarusa korega ibintu bitangura mu rusako ku ruhande tibeni woho FANNY niyo yaherukanye na muco bimeze gute umuntu arera ibidakura ntaba ari umurezi hano umwana atokura ngo yopfa kare bagahamba bamwe bafite twiteze ati muco ari kumwe na FANNY azojamo gusiga film izokirabwa me ohoga même pani ntarimwo FANNY filme ngira kuza ntiyakinyemo FANNY ko batagaragaye muri filme yanje kubera iki umusige mugaragara mu bikorwa by'abandi imbere novuga ngaho inyuma muri 2023 tutigize tubabona muri ko mukorana n'abandi vyategwa n'ikigamuco niba atari banga twafa urukundo musige mufitanye n'abandi basineaste hewe rurateye ubwoba turi mu bihe kuva ko turafa rero yakuzanye muri filme canke niho nashikiye umunede ni nta gisanzwe ko mutarakira filme ya Adamu na Eva no gisanzwe ko mu TV subiri kidogo biba shanda mazobande Eva zoca sinovuga ngo nzobisaziramwo ibyo nibanga ry'Imana kuko abantu benshi babivuyemo nabo bavuga nk'uko abantu ukumbere batatahuye uburyo nuvyaciye bikunda directement mucye mutangura kugira nuvuga urunani canke gukorera hamwe n'abandi basineaste ubwa mbere wamenga twafa yoyo umenga iri kubgayo n'izindi umenga abandi basineaste umenga bari hariya kubgabo ariko uno munsi umenga nuvuga twafa nayo nyene yaragiye muri wa muryango w'abasineaste bose bumvuga ubunye babonanye baravugana ariko tanawe tabirebire bigaragara ariko turamubona nuvuga FANNY mu yindi filme y'umuntu nkawe muco tumva twagiye mu yindi filme y'umuntu umenga vyaciye binyaruka cyane. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Step Media, chain of progress for this industry of Buja Flavor. Chakenya makuru cy'abakibazanira bishamvuga muri industry of Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora areka tuze dukingurukira Imana. Thank you God for everything you done for us. Hamadusura dukingurukira namwe kunzi wa Step Media. Kabiri gatanu indwi wherever you are ndagukunda cyane kandi big up sana kuri support mutwereka. Mu mwanya muto gusa tumaze meza ngahe vraiment turamaze kubona kuko kwa kwinshi cyane wewe mukunzi wa Step Media dukurikirana twatanguye gutasubiye gukora tumaze ikintu cy'umwaka wose tudakora turi kuri 26 atari 28 subscribers ariko right now tugeze kuri 35000 tuko tujya muri 36000 very soon tuzokwiza ibimbi 40 ndakubari ati rero tumira mugenzi wawe atumire n'ubundi kugira ngo dukwize ya 40000 yaba subscribers ndakubari ati rero bizogenda neza cyane ko turabona yuko no kuri inarigera uno munsi dufise 3 mu mezi abiri novuga mezi abiri muco utamfashije mu mezi abiri ararenga si gupostinga ko sibirenze ntivyahora ari vya grave donc nta bikorwa vyariko gesta kubera ati rero no kuri inarigera dufise 3000.1 ndakubera ati rero tumira mugenzi wawe kugira ngo muri indwi basi cyangwa mu ndwi tugiye gutangura dukwiza ibimbi 5 basi hama mu kundi indwi ico dukwiza ibindi ibimbi 5 dukwize dika sivyo none muco erega habura bwo baki disi biharuro bibiri naho poguzana tuwa bica tubitoa walai kabisa ni hatari basi gesta kubera ati rero mutumira nje witeka ni inarigera je busigaye sinisigira mwe mwina muco ni inarigera ça va birazanitse ça va très bien merci et vous nage c'est bon vraiment nous allons bien ça ni vitu ya ma oftage mucho ça va birazaneza abakuri imisi muco ni meza durukana mariage itaraba vyo jiwaza kiabu Step Media ko gisinzi kandi we dikeye sana ukasika umenga twarahuriye ahantu cameraman uzi cameraman yitwa CK behind CK behind the camera twaherukana kera mu taraba duhuye n'ukwezi kwabuke kwarahetse akabisa kwezi kubuke kwarahetse hewe yameze twaharura kuri FANNY gute ubu turindira amezi abiri ni abatatu atandatu tuca duheba akiyamu cadutuza amaboko ca turindira umwaka wallahi je norasike arabinyemera ati Beni je n'ukuri kazobona bibaye mu mezi atandatu bo sinzi ariko nyine naho vyo none si ndo mugabo bagati kajya kagabo kariyemera yes urukuru rero muco ariko kurundi ruhande twitega ko bizogenda neza cyane kandi biko bigenda neza cyane kandi no kuri inarigera dusubira kuri inarigera turabona ko ibikorwa bimeze neza sana tugumire mu bikorwa kwanza bya inarigera gatoyi ibintu ubona ariko babyakira gute ubona ariko barabihurumbiraga muco nkuko wavyifuza
sha jewe nukuri simbona ukuntu nobivuga simbona ukuntu nobisigura ukuntu nobisigura ngiye kubidetaya nkavuga nsanga navuze ayandi majambo aza gusa n'ubwiyemezi bivanye n'aho abandi bantu bose babibona havuga ukuntu ugasanga hari amajambo menshi sinzemwe ko burya kenshi ngo mu majambo menshi habamwe n'ubupfu uko bibiri yivuga rero mu majambo make ndabishize hamwe ibintu bimeze neza visibility ni sawa commentaire ni sawa ngeze ku mavyuzi 5,000 ni gikorwa gishasha ku muntu mushasha iyo channel ama commentaire video 300 amajeme abantu bayikunze bararenga 1,000 n'abantu bagize sabone aba subscribers 3,000.1 kabisa Félicitations. Ibyo gushimira Imana ibyo nkunda kuvuga ntaco narindi ntaco narimaze ntaco narinzi cyari gutuma mungira confiance irenze ukaraba ugasubira kandi ukaraba ugakora sabone ukumva umenga ushaka kubona ibintu by'iwanje nta kintu do special mvuga narakoze ngo cyo kwemeza abantu cyo tuma bamburumbira ariko kubera Imana byose byarakunze kabisa yes ni filme yitwa gute muco ni ase ntavyo mvuga mvuge wewe oya tubarire ndabisi baba oya turakizi kubera yuko ari mu gateka k'abakenyezi turabizi yes of course niki yitwa umukenyezi mu kirundi ciza umukenyezi muco je nkiraba filme ati none twarabonye umufakazi turabona umukenyezi no munsi eske muco nawe nyene hoba arimo true story na nkeyi basi byo byaramubaye ko genre canke byarigeze kwa kuri mama canke mama muto apana je mama wanje ntavyamubaye ko no yo byo byarabaye sinari bwabe ko je ndi mu bana banyuma rero ivyo urumva ntari kubibamwe gushika ku mwana wakangaye wakanga w'icenda wahe urumva rero naho byo byaramubaye ko byabaye mbere ntavyonzi mu bisanzwe nta n'umuntu nabibonye ko gusa hano inspiration ugira c'est la société ubayemwo ukumva amakuru hariya ukaraba ukiyumvira urumva 6e essence igakora kabisa urumva ibintu nk'ivyo nyene ugasanga ugize ide ugacero yidevelop kabisa je ku bwanje navuga nti muco arimvira ikintu nuvuga societe yari yifuje kumbura tuvuge gute narimviriye ikintu ahubwo cyo nsanga kimaze kuba confirmé sanga societe nico yari ikeneye ivyo narabibona mugabo jewe mbona hondi mbona abo turi kumwe mbona aho mbaye simenya vyose muri rusange menya entourage yiwanje ariko kimaze gusohoka nsanga vraiment ari besoin ya societe tugeze kuri partie ya kangahe muco nimwe yaraheze bisenyene bivanye na financement nyene muravyumva ushaka gukora partie 2 kurundi ruhande aba basineaste je barangyohera ashobora kubarira ko hariyo partie imwe ugasanga afise stock y'injojo n'injojo niyo mpamvu navuga ati dufise partie zingaye muca tubariye ko partie 1 mugabo tubiravye tukisunga ama commentaire y'abantu urabona ko ari filme abantu bakunze cyane muco sinzi ko ubagirira akantu basuka basorera iyindi nukuri bayikunze ari bishoboka no isohora erega sinango ndabagiriye akantu ikuneza yiwanje ikuneza yabenshi bankurikirana ino kuneza kandi igihugu kabisa twizere ko mu muryango wa 3 fa uri kuragira ico kugufasha yes umuntu arera ibidakura ntaba ari umurezi kandi umwana atokura ngo yopfa kare bagahamba kabisa mugabo nyene urumva nko kuri twafa niteka kandi naho ngeze kuba mfise ry'amavyutsi mana yanje nta mbaraga zanje nta nazikeyi mfise mvuga ngo ndiyizigiye ivyo ndazifise ariko sindazizigiye ariko ni ku nguvu za twafa kabisa urumva yuko nuvuga twavuga ko twafa ariho yakuzanye muri filme canke waratanguye hanze n'uyu munsi kandi niho ndi no kugira nkore nibo babifashamwo muri make bamfashe nkuko nibandekura ndandabagirana ariko nk'umwana kwa kundi nyene yasohotse sinogwa mugabo uno mwanya nibo bari nyuma yanje mu buryo bwose akajambo gatoye kuri twafa baheza gigo cyane kabisa naho nyene ari muri twafa ari mu bakomano bakomeye ari muri twafa wifuza kwinjira muri twafa nibaza ko mu bantu cyako muca baribwo ndi secrétaire kabisa prononciation oh la la yanyishe prononciation buriende niraryoshe basha
Eden yabaye kabisa n'amafilme kabisa muguma muduha kabisa muri Eden. Muri Eden nta gisanzwe. Ko mutarakira filme ya Adamu na Eva none sasa. Ko muri TV. Subiri kidogo. Biba shanda amazoba nde. Eva zoca bamuce turamuzi. Eva ni jewe. Adamu nazoba. Gira ni dola sisi. Sika mwana bitokora uri kuramubesha urumugore. Hewe sikeje gira. Yogo ivugira na kamara man. Nakaba hewe ndasigura. Geisho gozo sembe akabere gatanu indwi novuga tuwe n'umuntu wari wese muri 3 fa twibane nkuko nyene twese turaba brother and sister turikundaniye ari kurindi ruhande muco tudusira ku bikorwa vyawe. Mbega muco urabona neza yuko uzava bigomamwo neza neza ko turazi neza yuko ubu muri Eden ruvuga ikintu citwa inoti iri gusa nikwiragora kuboneka cyane. Bizogenda gute bizobandanya bigenda gute? Ya ivyo amafaranga yo muri Eden ivyo tugiye kuvyishiramwo tuba twariyahuye kabisa ko kubaho insomene atana ahantu namwe ubona hazova n'igihumbi ariko shuka ubona urabaye nukuri kwimana kandi neza kabisa n'igihumbi rero nibanga ry'Imana ya Kabisa. rero sinovuga ngo nzobisaziramwo ibyo nibanga ry'Imana kuko hari abantu benshi babivuyemo nabo baba bavuga nk'uko ego rero nambara umuhamagaro wiwanje koko Imana irahari kugira uwinkomereze ushobora kuba atari n'umuhamagaro wanje ugasanga ni kumwe twishakisha ya rero ugasanga kabisa ariko kurundi ruhande je ndizira ko ari umuhamagaro wawe kuko uvyibaze kudukorera kimwe gikorwa kimwe wenyene personal bamwe bafite twiteza ati mocho ari kumwe na Fanny azojamo gusija filime zocirabwa me ohoga même pani ntarimwo Fanny filime ngira kunzwe ntiyakinyemo pako yansi yego turabizi nta mwanya yari afise hari ibindi bintu yari arimwo ariko turakora rero hajye ubwo rero nyene nanje nabonye ngo jewe ndi mugabo rero n'ubundi yatakora ibintu bimwe bimwe byo gusharinga ngo ijwi rigere ku ruvuga visage yiwe gusa Fanny urazi ko ari brand yarakunzwe cyane nkuko ari umuntu ashobora kuvuga ati turabonye muco reka tugere kuraba kiya kiganiro ndakubara ati rero kubwanje mvuga nti benshi twiteze ko Fanny aza kugaragara muri filime ya Muco tumaze kubona cover kati Fanny vipi hayimo iyi filime ya Muco kati iyi filime ya Muco ita trendy kweli mugabo raba mu minsi 3 ducapata F5 umuntu ari kuri cover ntarimwe no muri wallahi félicitations dada ibari zobikora merci beaucoup yarabitanguje yatanguje igikorwa nigomba no kugisozera bisaba uyumeko kabisa nta wundi muntu wo kwizigira nta wundi muntu wo kwizera uretse Imana niyo nzokwizera nzoba nkwizereye mu Mana kabisa yes ariko kurundi ruhande Muco novuga ide ya film yaje gute wari kwisohora ryari mbega nta nabamye wahuye nazo byagenze gute yaha reka kuvuga vy'intambamisha ntumbarire kuva kuri 0 acha kugera iyi saha kugera isa ntamba igihugu cyaramaze gusohoka nyene ni ide nagize ndi mwibarabara hama ndashika mahera ndandika ndayikora rero intamba binyagize nazo ubundi ari gusohoka le Wimax premièrement uburyo ubanza gukea buryo kamarindaga wapi buryo yagiye buryo sinzi yari we buryo wagiye he sanga uri muri Egiputa wasize wallahi bitugari buryo uburyo urabanza burangura mugabo ndipanga ko nta muntu yari yabintu yari organisation yiwanje igomba kuba umwanya wari wose bikundiye kabisa hama rero gusa ari gusohoka le Wimax ushaka isohoke le Wimax nyene uravyumva ya mugabo ntivyakunze iyo le Wimax ariko kuba aho yasohokeye hose ibikuraho ko message ishika ibikuraho yuko ivyo hinduka bihinduka ibikuraho kabisa challenge nazo urumva nyene dukora filme amatara kibazo Reji nawe nyisinzi bya Reji bita hariyo Rimi sivyo barimo we bitare na jidet n'ukimana arutuntu mugira atari twiye nukuri kw'Imana harageze igihe mvuga ati Imana uri mwijo ibintu ni biki amatara ashiki wanje gusa cyarama urumva dutangura tournage witera je 6 heures passé namaze gushika kugira ntegure nyene terre hewe amatara ariyo ngero sambiri dutangura tutaratsana kamera bashitse kiro kishira vuga amatara aragiye acaragenda caturicara kugera saa 4 muganya turiyumvira mu masekanse dufise yo twokorera hanze turayikora mu caturicara 30 minutes yagarutse 10 heures passé saa 4 irenga malheureusement ko sene zose nari mfise mu bisanzwe izo hanze iyo hanze yari imwe yonyene
zindi zose zari zo mu nzu isa prix de 12 tugakora dukoza agasene hagageze hagata amatara n'ibintu babashi rukurasoma ibiki script nk'isaha uravyumva basha nukuri ko Imana dusengera igihugu cacu kabisa ubwo midi hageze ko dusonza kubera urumva ivyo dufungurana nabiteguriye ngaha muhira byari ngombwa ko babizana bakatugemurira kubera ko urumva nakinira hajya sinari kumenya ngo tuza gufungura he umano magoye cyane basha byaba ngombwa yuko bibera ngaha batekera ngaha muhira hama bakabizana nkababwira précisement bwaho petitsere bwawe sha kabure bisi wa urumva gutondana isoro y'injya muri villa amasaha 2 ukabura bisi urumva hazamwo gahunda za taxi ivyo vyose basha no gusengera igihugu cacu urumva amatara tukava ngaha ngo tugiye gukorera kuri biro ya hariya tukava ngaha amatara hariya ariyo tukashikayo yacitse sivyo gutyo twagiye guheza tournage 23h moins satani uca utaha gute rero sasa sister taxi hari taxi zazindi za 15000 ndio kuvana mucara 30000 40 50 oya nta 50 gusa ntaja musi ya 30 uravyumva hari abo kumwe batahariya zatenga sasa kibaza ma guys bakunze basepende kuri 5 je vraiment numva ko bigoye sana tuzova dushika kwe hageze gupostinga naho imashini ngo pane ya mashini yawe ni wanje pane yabaye ya ni wanje ni banga sikurabaza sike ni wanje mu bisanzwe ni nk'iyidahari ntihari kuko nibo bagomba kuyingabira n'ukuri namfashe amashini Ufise muri make nta mashini Ufise uko ukora Ufise kipma iyaye umunwa gusa n'amaguru n'amaboko gusa ndafise igitanda ca memoire bakunzi ba Step Media vraiment nimumaze gukurikirana filme umukenyezi je vraiment ndiyemeje kuguruza groupe nta mafaranga bisaba nuzoza ni jana tuzoguma tubika ijana ku munsi ndazi hazogera ku twakwijina amafaranga basi ya carte memoire ari ushu nukuri kwimana abashibeshe nukuri nibaze vraiment dukoreye groupe ya muco umva ndafise igitanda ca memoire iyo nukuri zofuma tugura carte memoire yonyine bashaka tugure flash disk turabikamo ama image yawe sivyo none siki nukuri ngo bamukoze cyane benda kenguruka kubwitange bwa mbere aho ukoze aho uzokora ni uzobushitse ukuboko kabisa ya uharengeze urumva gushobora no gucikira mbaye ndashima kandi isike uravyumva benish no je ndoguruza groupe umviriza umuntu wese akeneye kuja muri groupe ya ina muco nuvuga ina rigera kugira ngo duterereze mugo tuzokwandika itererano ya equipe za muco carte memoire flash nuvuga na kamera ni machine byose birimo urumva tuze turashira mwijana urumva abakozi ba Step Media kwa 5 turakrea groupe je ukene turaza kumushiramo sivyo none mu yes nta equipe ne mu Ufise twe turagusumbya n'akatretier uravuze na gimbo erega muca birose na Step Media tubironse yes ni muri bwa bumwe bisaba tube dukundana gusa kabisa urumva rero hageze ya mashini tukayikoresha yamera neza amatara gacacika umunsi wo imisi ibiri hari ukuntu acika apana isahim apana umusum n'imisi 3 gahera gutyo yaza connection umunsi wose urumva ikintu kitarajako kasanga rero ibintu by'ingorane gusa zigoye cyane ariko yo kivugo canje kivuga mon courage et marches Ufise courage Ufise chance zose zishoboka kandi bakubwira ati kino risque rien urumva cyane ndivuga ati my first project my first chance rero nuku ano senyane nukugerageza kandi bizogenda neza jane ntabwo bamfise apana kuri byo bibazo baciyemo ntabwo Ufise zose twumva izo nkoko zibika tuvyuze kera zaramagi wallahi yes ariko zarakuze ubu nizo zituma n'izindi zitayandi magi wallahi yes rero ntabwo amamba Ufise burya keshi iyo ukora igikorwa ukabona nta ngorane uhura nazo ico gikorwa satani ntakizi erega takizi n'Imana ubwo ntibikizi kabisa kuko ni igikorwa kiza kuguteza imbere cyangwa kiza guheyisisa hamwe brad of fair Imana ikagira uko satani agaca hajya byo byose bigakomezwa wowe nuko ubuhagaze kabisa yes novuga muco kuri no munsi kugaragara novuga muri filme yawe novuga ni ku gihe pour le moment imaze imisi 3 iri kuri YouTube twaba dufise 5 birenga by'ama views turabona yuko mu misi indi 3 zo dukwiza 6 indi misi 3 dufase 3 zo dukwiza 10 je ndavyizera nzobashimira cyane ivyo byose bibaza biva hehe
gupartager ikintu kibonye ukakirungikira mugenzi wawe nawe kandi akakiraba en plus dosa ava yuko upartage banzura yuko wakanza aje ukazogera kabisa ko wakoze kuri sabone kugira ngo baduge dukuze vya bihumbi 10 kugira baduge dukuze vya bihumbi 10 iterambere rigashobora gutera imbere wallahi nkakora igikorwa runaka ugasanga umwana wawe abigiriyemo abije ugasanga nyene ivyo birakubwira ati ngicumwe aririra n'icunda arirana je mfise 35 ndiko ndirira ko no kwiza ibi 40000 ningeneye 40000 wowe ukeneye 10000 urukumva vya bibazo tuba dufise iyi si niko imeze nta munoza abanyarwanda niko bavutse ya kabisa guess bakuza step de 5 indwi muco twayaga vyinshi ariko urundi ruhande muco nizera yuko atari bon uri kugaragara muri filme novuga umukenyezi wawe personnel ariko ngira hari n'izindi uri kuragaragaramo hari n'iyindi igomba gusohoka sindayivuga kubera ntibarampuruhusha nakinyemwo ko siyo kwa FANNY LAVINE ni yundi mukire yanyize yampakazi igomba gusohoka vuba nandi actrice principale ibyo byose nivyo gushima ufise impano hakagera igihe umuntu mutarahurira kuri scene canke hehe ukumva aragutoye urumva ntazi nabijuka ingene biba vyagenze urumva nivyo gushima Imana kabisa guess ati rero iza 3 fois zigaragaramo comme toujours niyo indi diri waronse hamwe niyo yiwawe nizo filme nizo ya 3 uri kuragaragaramo cyane ngomba kugaragaramo yes izo 3 uri kugaragaramwo rero ngomba kugaragaramo no mu rugo very soon nturagaragara mu rugo mbega kabisa ikajana muri Samantha na Geneve umwanya usigaye kugora rero sana niko ibiba bisanzwe byanditswe nta mwanya wo kuja gukina muri twafa nobura uyu handi ndashobora kuba fatiriwe nibindi mugabo hajya ariko kurundi ruhande muco duskinze novuga vague zari zimisizi ko zirahaba nitukubonye novuga muri Samantha kuko wabivuze unyarukije kuboneka ntitukubonye novuga no mu rugo tukasha tukubona usohoye film novuga wa mutu ko twirita ko ari umuvyeyi wa muri film cyangwa mugenzi wawe FANNY LAVINE ntagaragayemwo deja novuga abafana bamwe novuga gwarusa korega ibintu bitangura mu rusako ku ruhande ti Beni woho FANNY niyo yarukanye na muco bimeze gute oya ivyo bashobora kuvyibaza nk'abantu kandi nta muntu umwe ashobora kubabuza Beni oya ahubwo vyo babaza babe batavyiyumvira ngo cumenga nta kintu kibaraba rero mu gihe bafashe umwanya bakavyiyumvirako nyene sino bibagayira nabo bakayagisa nk'abantu biyumvira kandi nk'abantu kandi ubwenge bwabo nyene bufise ukuntu bwiyumvira hirya no hino bagacaro babalance ibintu bagatora ivyo nta mpamvu ni FANNY ko batagaragaye muri filme yanje nabibabwiye mugabo mumenye ko ndiko nakoresha ibikoresho vyiwe babimenye ko muri kumwe ariko ivyonya abantu ntibabibona kuri kamera ati bikoresho ni vya FANNY yes turi kumwe n'umusi noke hanirwa yovuga ati wera abo bakinyuza kubazana mufungure muhira nta kibazo n'amahoro kabisa aracambona nk'umwana kabisa guess tugira ko tubaza ati muco mbe kubera iki umusige mugaragara mu bikorwa vy'abandi imbere novuga ngaho inyuma muri 2023 tutigize tubabona muri ko mukorana n'abandi vyategwa n'ikigamuco niba atari banga batubwira nibababarira ubu rero basigaye bababarira ubu baratubwira ubwo sinzi impamvu nabo batatubwira narakubwiye tushobora kuba ufise iyo wibaza nakafise iyo wibaza ifatiyo ifatiyo nyene wiyumviriye buryo ushobora gusanga ariyo yego kubera twafa urukundo musigaye mufite n'abandi basineaste hewe rurateye ubwoba turi mu bihe nibihe ya ubundi Beni nta mwansi abaho canke nta n'umukunzi abaho ibintu byose n'igihe bigengwa n'ibihe ya bigengwa n'ibihe rero bigengwa n'ibihe donc nta mwansi abaho nta n'umukunzi kandi abaho ibintu bigengwa n'ibihe n'ikibanza n'ababanyi byose ndabishiraho abantu ukumbere batatahuye uburyo nuvyaciye bikunda directement mucyo mutangura kugira nuvuga urunani canke gukorera hamwe n'abandi basineaste ubwa mbere wamenga twafa yoyo umenga iri kubgayo n'izindi umenga abandi basineaste umenga bari hariya kubgabo ariko uno munsi umenga novuga twafana nyene yaragiye muri wa muryango w'abasineaste bose bumvuga ubunye babonanye baravugana yego tanawe tabirebire bigaragara ariko turamubona novuga FANNY mu yindi filme y'umuntu nkawe muco turumva twagiye mu yindi filme y'umuntu umenga vyaciye binyaruka cyane je ndibuka n'igihe niyo ntari gukinana na Fiko araho yabuze umwanya canke ntaranamwiyumvira ko petete muri casting umuntu wese nabaza
namba ari uri kwa Beri namba ari uri muri rukundo namba bose baranyemerera ahubwo duhurize ku munsi siko kabisa rero sinzi impamvu vyari vyabaye namba yari satani ubwo yarakinjuye uwo musatani kabisa yaravuyemwo ubu tubonana nk'abantu nundi muntu kandi baba yifuza ko dukorana yo tubwira ko musa natwe tugira abo dukenera kandi tukababarira ati rero muco aratwijeje ko ejo nawe byoshika tukazomubana nuvuga umuntu yitwa Abel Ndwaye muri filme yiwe bibaye ngoma nanje mukambo ni wiwe kuco kimwe kwa Lionel hose kwa Sabasi hose ubundi nta kintu twigeze no hajya dupfiki kwa Liberi naho hose ambwiye ati ngo dukine nukuri n'amahoro none dupfiki twaba dupfiki imbere muco reko bujyajya nivyo Yesu bujyaye petite kwashara kuba tanankeneye mugaba bayankeneye ntugenda kananda mukene no mubwira kanka namubwiye ya kabisa novuga ni gwa rukundo nyene numvuga muri bwabo mwe nyene ariko kurundi ruhande twitwa twifuze ko hagaragara image nziza muco kuko ivyo mutwereka urukundo na cyane cyane kandi mwigisha urukundo sivyo none muco cyane urukundo niko rugaba byose najye mabwirizwa 12 ibyagezwe 12 Imana yahaye Mose barayavuga yose bakavuga ntukifuza umugore wa mugenzawe wubahiriza umunsi w'isabato ugira baje bavuga ati muri ayo mabwirizwa yose irisumba yose niri ijya urukundo umva kugira urukundo atarukundo nta kintu na kimwe shobora gushoboka kabisa kuko ni Imana ngo mukuturema kwanza pana ngo Imana mukuturema yakoresheje urukundo yes nurukundo yagize murabizi kwanza ni urashobora kumpamagara dukora ikiganiro ushaka vyuzi kabisa nanje nkaza mu bisanzwe urukundo ari go turukoresha mugabo muri mwanya wo guprofitana muvyunguka muvyunguka wewe ukambwira beni nukuri ko Imana atarukundo rurimo nitwo kwicara tuganira oya ntibikunda ubona ngushisha nyene ugasange ukumvurije nukaribwa munda ukajagarara ukumumenga sinzi urukundo niko ruyobora byose kabisa guys nawe badukurikirana nimba badukurikirana no munsi nimba turonka views no munsi novuga igihumbi canke rovuga 500 views canke wherever tukaronka n'ivyo 10 ni kubera urukundo badukunda ni kubera ko bakunda ibikorwa by'abantu basanzwe novuga dukora turi ngaha mu Burundi abafana turazi ko mwebwe mudukunda kandi turazi neza yuko nujya n'umuntu aza kukuraba kugira atoremwa amakosa ariko shabe wafashe umwanya ukabira n'urukundo ahubwo gusa nikintu mutahurije nikintu mutahurije sino murakundanira umuntu akuravye iminota 5-10 wallahi ujana ndakubwira tumaze iminsi wamvuruze ngo tugapfa nk'akantu hari ukuntu ucabanza nkanakublog kuri status simbroka nimero kugira simenya makuru yawe simenya n'ibyawe sindatumenye nibuke gusa kuba mugabo kugeza twitatuye kabisa rero umuntu akuravye gawa muntu we akantu kose kaje kuri step mate akakura agapfuma gutuka nukuri ugiye gututse ntakwanga aragukunda ahubwo nikintu mutahurije kabisa guys bakunze step mate kuri 5-7 je muco vraiment n'umuntu kenshi dukoranye ikiganiro gikunze gukurikiranwa n'abantu benshi cyane uvuga basanzwe bakunda ibintu biri intellectuel cyane bumviriza ko muco n'umuntu azi kwishura kuko iri bako yahawe muco sinzingira ni ingabira Imana yaguhaye si bose bazi kwishura ibibazo burya urabizi oya aronandi hano babimbwiye biravana ukuntu wishura kubera nta nama tuba twagize muge ngo nzi gufata ngo nzi gutegura ahubwo bivana n'ivyo bawambajije kabisa bivana n'ivyo bawambajije n'umwanya impakade wo kwiyumvira ari umuntu mukandi nganira ngo ngo duhe iki ntiwiyumvira dusanga nyene wabahaye sho urumva ntiwiyumvira rero ndakunda umuntu ambaza ikibazo akandeka kenshi nabona ko nkunda kugira uko uranza nkiyumvira ikintu umuntu akubaza wambajije wewe nuba wambajije n'umwanya impa kabisa igese rero bakunze step njya kuri 5-7 ariko kurundi ruhande muco kubgacu twebwe turifuza ko ibintu bigenda neza cyane ko turifuza yuko abasenate mutera imbere turifuza ko ejo muco atazosubira kuri rabis turifuza ko ejo muco novuga hazogira igihe novuga aca kuba kugwiwe azana ica azanye mu rugo kunuvuga kwa bofre hariya agikuye muri filme basi sivyo none muco ariko nizere ko namu rukundo ruhari ariko urukundo rubema ariko harimo n'ivyunguka naho tuzokubona kwa Abeli ariko nizere ko azogaragara na bya 10 basi yo haramunegeze kundondera ambwira ngo nje kumufasha film bari ba underground nyene ntibari bagitangura bamubwira shaje gukorana kweri
basi ufuma envelope komisa ndabona nawe nyene nta nawe bari 15000 basi naho yoba ngahe mugabo minyankukaje acavuga ngo navuga atumviriza amafaranga nkubwira je ncinjira muri film ari amafaranga narishe basa twige guterana intege kabisa je niyo mpamvu ntidushaka kwirwana muri tournage benisho ngo taha gute uravyumva bivuma bibizo 10000 canke 5000 uba wabonye ukuntu vyagenze mugabo nkaziguha ukazitahana nawe kabisa rero ndamubwira ati jewe ninjira muri ibi bintu ari amafaranga narishe hanyuma amafaranga narishe narakoze igihe kinini ata salaire iri précis fise kabisa urumva nuko nyene nakoranye n'umuntu w'urukundo yabimenya akavuga ati ukeneye iki kari fani ntigeze afata nabi mugabo n'abandi kandi baje ahantu ugakina ahantu wirihira na bus uriko uravyumva vyose ukimenya shaben inyuma y'imyaka 2 gwari ugacuza ngumufasha kabisa birumvikana ya usanga bigoye rero menya umuntu ufumuga ati kweni basi ndakugurira ifanta nyene biratuma umuntu bimutera intege urumva gusa ariko usanga musanzwe mwibereye abagenzi ugasanga hari ibindi bintu muhuriramwo ugasanga muhana nayarenzayo muhurira muri vyinshi rero mutahure kubera kugira we wumve umukeneye kwico kiganiro kandi nawe yabanje kukurondera nakaronda guhaye hari ahantu yaciye ben kabisa hari ahantu yaciye hari uburyo bwishi yatanze rero ucumenga sinzi nyene ntimuntahure ukundi ndabivuze uko ndavyumva uvyumvise ukuntu ucubifata nk'ivyawe nawe ufise uko uvyumva kabisa niko genda vyumva yes ni muri kwa kubazanya nyene muri ya monde ya filme nyene ni kibazo cyarifuza kubaza muco ariko ndazi araza kutubarira uko bimeze timbe muco ndazi nawe nuko ubibona canke nuko abandi bantu babibona jara abantu bigeze kuba bambaza abakinyi canke abafana b'umufakazi bambara ati Beni ntubona yuko kuvaho novuga Libert Avirier novuga muri 3 fa canke batumvikaniye na fani hagacamo novuga kutumvikana ubwo nyene umufana kimbare ibintu bagati no ibi vy'abastare ntimuze mubifatira kujya bibabereka kuri media ntimuzi ko inbox bavugana ngo ya Beni nivyo ngurumva ariko inaciyambara ati ngo ya nivyo urumva kuko nibikorwa vyabo ntibagipartage ati no hari umuntu ashobora kugira ibintu kugira ngo kumbure arabe ko hari ikintu kigaragara cunguka acinjize kumbure ntuwamenya yuko fani zari deals yo kugira ngo branding solution cup cyangwa ntuwamenya yuko Libert yabigize kujya kugira ngo branding novuga ijya Burundian Film Academy abantu biteho ibikorwa vyabo bobo babiri none ubunya rundi musineaste novuga ko aravuga ngo cyane atari fani na Libert cyangwa novuga Noraske na Nzenya cyangwa bamucu muri 3 fa womenya gute ko ari diri bagize ati no Beni urumva biragaragara urabona ko na views za Liberi zarakorotse ako kantu kacara karantera makenga ati ivyo bintu byo bari ivyo nshaka kuraba YouTube ya Libert wowe ubona gute ku bwawe ku ruhande rwawe uselo n'ukuntu diri bari bakinye byari ibintu byari ivyo urumva si kuvuga ngo yari amabeze kujya tubimenyereye ngo nakana ngo bagwanye bakoresha umwanya nibo babishoboye babakreye ibintu by'amabeze kugira ngo bihaze n'ivyunguka na fama baza n'ivyunguka bagahuza n'ibindi baza n'ivyunguka ya muga bijya vyari ivyo hambavu y'ivyo rero bene data hagati hambavu y'akakazi hari ubuzima tubayemwo kandi mwebwe ibintu byinshi tubereka niba ari ivyo tuba dushaka tubamete à jour sivyo ku mwanya tubashire ku mwanya peut-être ufise stress wumvirize cyangwa ufise ikintu icaco cose ariko birabe ukure mu nyigisho setu hambavu ko tubereka ivyo hari ubundi buzima tubayemwo bwo kubabara burya nambuze abantu bakomeye canke bakomeye imitima n'abantu bakezososo niwo muntu aza kukuremesha ngo ejo uzoronka ngo ntubone wabuze yakubisindwa atani noti y'ivyo ya 2000 akozeko ugacuza ngaho ukabizeza ibitangaza bamubibutse ko ushobora no gupfa ukigowe byose birabaho gikuru gusa iyo ufise imana acho kintu gikuru abavu ivyo rero nta kuvuga ngo uriya ngo yarabuze ngo amavyuzi ngo fani yarabuze ngo amavyuzi apana just no bifatirana nkuko parce que hari ibintu bibiri ben biba ku bantu Imana itanga canke ibindi ntaziyo biva nta experience ndabifisemo hari ikintu citwa umugisha n'umukoshi mvuga umwaka umukoshi umugisha n'umukoshi uco kintu ukaba ufise umukoshi ni wewe nyene ugwe mugwane n'uwo mukoshi wawe muvyukane nta muntu azoza ngo akwaka umukoshi umwaka uravyuka nta muntu azoza ngo akwaka umukoshi ngo ntuzewe ngo hinge ngo nkukuye kw'imikoshi ngo ngizuko apana kiretse umwe yawugushirako kabisa awugukuyeko kabisa ivyo navyo aho biva hose turahazi umugisha nawo zaza ushaka uncafuze ushaka kugira iki ngombe ngunyankanyinije n'abantu ngunsiga uwo umukoshi Jeffis umugisha ntukorako
umugisha ndawufise kiratse imana yo nyene ivuze ati hewe oya oya ça suffit uravyumva tihinge nkwereke nawe uko ubuzima bumera ndagukorera umuti sina nifitiwe umugisha ugashaka wo nguje kuncafuza ngo ugire ikisha urancafutse mw'uwo mwanya mugabo bukeya kumwe wancafutse bikuza ko vyigwije kabisa je umugisha wanje umugisha ntiwibwa ni jewe n'umugisha wanje umukoshi ntiwibwa ni jewe n'umukoshi wanje kabisa amafaranga uyanyibuka yatwara haronka n'ayandi mugabo umukoshi ntiwiba siko nta numwe akora ukaba ufise mugenzi rondera bakubwira deliverance nta muntu azoza kugukura wahe ari capable sivyo rero ukabuze ko ufise umukoshi canke umugisha kiretse imana yonyene niyo ivuze ibivuze kabisa yugaye mugenzi ushaka uzana amabuye iba yugaye kandi yuguruye noza abagabo 10 rujya rugingo ntirubanduka kabisa ni bande ndiko ndavuga ati rero buco n'umukoshi w'amaviews n'umugisha w'amaviews nawo nyine urabaho kuko nta kintu abajya abafana ngo bagukunda hari na kimwe kweli nta na kimwe ubaha ngo bagukunda kabisa ni nkuko umuntu yagukunze atanyanduruko ashobora no kukwanga kandi atanyanduruko muga hari umuntu yagukunze woro niwe wawe kabisa amavyuzi nta muntu urondera ngo ngugire ngo vi kuko nigihe ubipartagije nta nkono ujana ngo umunyengo washa obe nishungoraba ari mafu jagira abiri jarabe jana mutoyi wanje ndamubwira raba nyuza arabashaka ariwe mubara munsi ntawuri vyasigurira ari wara ko cemwe je nditonda ndaraba canke ndeke ngoro ko bataragumacika nta n'umuriro nifitiye uriko uravyumva rero kujya atabantu bagiye kugira ngo ni mu murabe nta nabuca kugira ngo reka kabisa Guys bakunze step nje kuri 5 muje dukoze ikiganiro ciza kirimwe content nini ya cyane novuga ku muntu azi anovuga uburemere bwa filme aratawura neza kuce tuba dukeneye ko turakeneye ivyunguka turakeneye na bwa bumwe kuko yanyandikiye urana ko na postinze z'icya 5000 z'amavyuza cavuga ngo yave ngo ni dukeye umwe ngo mufise ngo izina he mo frère abantu igihumbi bakura urabazi dukuri kwibara scenario gitangura urabazi wewe abaze step mate directement camona nawe ko avuze ibintu atazi dukuri kwibara bakaba bavuga ati ngo imyanga y'inzu imenywa na nyeneyo ikintu utakirimo ntacyo womenya urumva ariko umuntu abona ni postingiye igihumbi amavyuzi igihumbi akavuga ati apo nawe uracaruwa nta vyuzi ntuzi umutima je nabifatanye ntuzi icomba nari nitetse kabisa ntacuzi Guys bakunze step nje kuri 5 twizera yuko kandi muco atwizeza yuko ibikorwa byo bigiye kubandanya kandi bigiye kugaragara muri ya speed novuga ndende cyane kuko waratweretse yuko ubu bishoboye wenyene utari kumwe n'umustar ego bari barimwo ariko babandi tuvuga ko ari abastar cyane nk'abafani ntibari kubagaragaramwe cyane babandi twe twari twiteze yuko bazogufasha novuga muri film ego baragufashije mu zindi sens ariko muri sens novuga yuko kugaragara kumere na script urashobora kuba baragufasha nk'imwe byerekeye ivyuma nkuko babitubariye ariko novuga bya bintu kuvuga ati turamubonye ariko arakina kumbere ntivyigeze bigaragara waravyakiriye neza wabitubariye ko vyagushimishije ejero twitege novuga undi musaruro mwinshi cyane kumbore nitwababona tuvuge gute cyangwa ntibazogaragara mu ni filme y'abantu nyene ni imana voilà ibi bintu ni Mungu epe ni nkuko bonaza ugasanga ntibikunze bijya ntibibaye kabisa ibintu byose bishingiye kuri message ya ubutumwa utanze hari abantu benshi ngaha twabonye baza bagakora bari kumwe n'abastar canke iki ugasanga birasi rero cyo nta muntu numwe nigera nizera ngo ndamushira ko ibintu byanje byose nafana arabizi ngo ndamushira ko ivyumviro byanje byose apana ibintu bitari kumwe umuhigwe no muntu yuma ku mana kabisa kuko ibi bintu byo kuza twizera imana kuko vyatwankiye sivyo vraiment nije imbere usanyane ariko ntwihenda ugasanga ugiye kwibuka imana kubera ikintu runaka chance kabisa no yibuka kare igitiza c'imana niyo bidakunze uyizeye ugumubonejo era gacho gituma aba bakizwa basa neza nibaza nigiki hari umukira araha naheruka gukizwa ronza numva umuntu ngo nakana ubakakomakomanye kose ngo akubonye ngo wifatiye moya ari nkazike bavyumva ngo kubonye ngo wifatiye moya ngo acabwira ngo murakwiye gukizwa ngo nkaca ndamwibuka kaca ngo ati gukizwa yasanze biryoshe wallahi umuntu nkujya kumwumva uribuka amayoga yano azimvye akumva nibwo buzima bwiwe umugabo no musa agacanwa amazi akacaza kuguca intege we witeretse wayini runaka bavyumva
arazi gukizwa ukuntu biryoha icarico icarico bene gukizwa biraryoshe cyane gukizwa uza wumva mu rusengero amahoro bufise cyane hasikaye nuko hicisha sike sibyo Sipema jazi kuri veye gusa. Muri veye bonane. Mbona ngo 30 gusa. Bavyuka ro problem. Nasura ko ari mata. Uriko urumva nukuri tureke kubeshanya gukizwa biraryoshe. Kabisa. Ahantu biryoheye hari amahoro. Ayo mahoro nayo ugira. Erega rajya bakizwa uza wumva ngo ntitugwara. Ntukabitahura ukwawe. Ahubwo aragwara gusa hora yizigiye ngwara ko atari yo kumwica. Kabisa. Sivyo. Ngo bakizwa ngo ntidukena. Araburara agasubira kandi akabura akaguma yizigiye kwejo azofungura ariko we uraburaye urondeye umuntu ngo ngurira kari bimwe bazira caba ntumbaze karibu ntazikibaho ivyo biyoganye nivyo biyoga ngo za support iyo bimera umutwe we wikubise mwico gisaporo kikumenya umutwe aho wamukizwa aza gufuka amana gasenga akarerera imana akumva araremurutse mu mutima arize we urakinyoye uraborewe ucuhera kurarize ega kesho abantu baborewe bararira cyane ugashucako ukavyibuka ukarira jewe naragowe naragize wamukizwa ho yibereye agenda nkuko kwisengero basi yage baramubwira ati wewe imana igiye kukugira agoma yizeye ejo bizokunda ikuma yizera ejo kasara birakubuza hariho n'igihe bidakunda aguma yize bibiri tubwira ko benshi bapfuye bizeye ivyasezeranye siko hari abapfuye bakivyizeye si bose vyashikiye rero umukizwa ukamubona mu gitondo yimererewe neza mu gatisi kiwe mu gashati kiwe kagoroye neza yego nikoti giwe hari ukuntu bagibangikanya abantu b'abagabo baravyumva na bible yiwe yigira mu ibarabara namba zimeshe zitameshe ziba zigororotse kabisa uravyumva we nawe wakubise ipamba ugenda uragwa inzuka ariko za nzoka ziguhereko bya bibazo biza vyigwica byose multiple hage biza vyigwije n'ibisebe wagize waraguye inzuka kwa muganga rero gakiza mu bisanzwe kararyoshe ikintu cyose ugifatanije n'Imana niyo kidakunze uhora wizeye ko kizokunda kabisa guys bakuze step njya kuri 5 muco adusujire kumvuga kwa message kameze neza sana tubari ati ikintu cyose kitarimo kuboko kw'Imana nkigenda neza kuko naho kitagenda neza yo kubwaho buranyugwa uravuga ati ndi fier n'ubu buzima ndiko ndabamo bisanzwe ikintu cyose kiragikunda avec Dieu hariho discipline ibamu kabisa impamvu Imana izimbere iyo ufise Imana utegezwa kuba kuri discipline nta mana utagira indero apana wowe utagira indero gute hari umuntu waza ngaha gatindera ukazomva ngo Imana bite utagira indero iyo Mana idatanga indero niya iyo ndero niya he kabisa ukaja gutuka abantu ngo urafise Imana ukaza gutuka abantu ngo je ngo Imana yanje ahubwo yakwihojeje iyo Mana idatanga indero niya he Imana yake ubwo nyene akikurangira ubwo nyene kazoro bayimpene ivyakera nibangi guhushije naho bagenda guhiga mbe nk'ubu murede nimwo yikuye hehe muza gutanga ikimana urumva Eden muzana nawe wegere ivyo uriko uranyumva rero discipline niyo ya mbere nayo udafise Imana ntayo bufise kabisa guys bakunze step kuri 5 indwi rero ndakubera ati rero genda kuri inarigera unovuga ugire subscribe cyambere ugire like ugire na share novuga ugire na comment ugire ico uvuze kuri rya filme novuga umukenyezi umufame ujyanye na kwembeka wa mugore we ukaba uri kuraja mu bintu bitameze neza muryoherwa nanje ngo muca dusohoreye ngo umukenyezi oya narabi babwiye kabisa abagore bose sabakenyezi oya baratandukanye nabantu babiri badasa umugore n'umukenyezi nabantu babiri badasa mu mugore hamwe akantu ko kugora no kugorana ariko mu mukenyezi hari akantu ko gukenyera hagiye umuntu yakenyeye akambara akikwiza sico kimwe nawe wahenye hari ibintu byinshi washize hanze hari ibintu byinshi abantu bariko bara ariko ujya yakenyeye uzi ibintu akenyereye rero ntuzi uvuga ngo wayiboye ngo umukenyezi urasire ingara kandi witwa umugore w'umuntu urumva genda ugorane ni wumva uri umukenyezi zonzanira intahe ico tugomba gukora sukuza ngo tubigishe ngo vyiki ni vy'inkundo turabizi urukundo nirwo ruyoboye ariko tugomba kubereka uburyo ki turukinamo
kera twara amafilme tukarira ngo nuko abahinde bagwanye bapfa imana yabo iyo mana ukabona barayibanye barayivya ariko musakoshi ikaba intandaro y'ingwano tukaba motive uno musi tugomba kwiga ubu buzima tubamo kabisa tugira amahishurirwa mu bikorwa dukora kabisa urumva ugasenga ukabaza imana si kuvuga ngo kubera noba ivy'iwanje vyaraciyemo nanje sinari ndabizi nuko ukabanza basukika kuri societe kabisa ukaja kuvura abandi babanje kwivura menya rero ico dukeneye ico twifuza meme si n'ubu buzima butaburiko buranka urumva ariko kubera imana nitwizerana twese bizogenda neza wizera uzopfuma basubona kushonje uzofuti yahuye uce ukoreramwo jeune wisonzeshereze musenge sivyo uprofitire ufunge urumva uprofite usenge kana ikintu nabonye kibisha gutora umutwaro uhatse kirabishe vrebe ucutura umube ukibagira warugeze ariko beni wari gusaba imodoka usanga wasavye ikinga ya rero ikintu cyo kwisonzesha ni ikintu tubitsa handi aho wari gusaba imodoka ukaza mu mubego baranakeneye ikinga baranakeneye ikinga ariko uravyumva nuko rero ni kigihe cyo gusenga kuko dushobora kuzoronka ibintu muri Eden ugasanga imana tuyivuyeko tuzosigare dutunzwe nivyo twabitse kabisa kandi ari n'imana ngo igucisha mu ngorane kugira ngo uce ubwenge kumbere uyisubi uyigarukiko imana ubundi imana niko ikora akarorero ni Yesu Kristo Yesu bajya bamubambye ntiyarananiwe bose kubaca intege ngo bagware za malaria bose uravyumva baburi ingupfu ariko yareme imana niko imeze irakora iki kintu ikagucisha hanaha kabisa ikemeruka babara bayo bunti bakunda imana uri kuravyumva bande ukemeruka babara ba Yosefu ikabasuka mu ntuze mu nani muri bijya binogo uravyumva kugira babagure bagenda kugira neza amahanga yiwabo ba Esteri ba Morodekayi bakaza kuba bazamu cyane kugerageza kujya kwa yagerageje Ibrahimu gutanga umwana wiwe ikimazi kamugerageza imutange ukima urumva gutyo ibifise ahantu igomba kugushikana rero mu ico kigeragezo ikiza kugukiza nukuntu wa ucifatamo kabisa uburyo vyitwaramwo yoba abagore bakamubwira yo butuka imana uve ngaha kwisi nukuri nawe tisishobora ukamagaragazwa ndimwo nayo igihe gito muri kurumva ihisho rwawe yarafise zidufise ico kigaragaza ushobora kukibamwo ntuhabwira ngo ni imana ngwirikira guhingura ukagipfiramwo kabisa ahubwo uzopfa gute mw'ico kigeragezo kabisa pasiki kigeragezo ntigikuraho umuhero wawe ntigikuraho umusi w'iherezo wawe kabisa menya umeze gute mu kigeragezo kabisa niko ndavyitwaramo gute Yesu bakuze step njya kora 5 mucu ndagushimire nanje ndashimye kuri kwimana kigano cyari kiryoshe sinari ngomba no guheza vrebe kweki tugiye wallahi sike waru twibandanirize rero ndabaramukije ndaturakura mugije mucho reka gusezera bigire ku kazi sha mucho asigaye akora mucho bye murakoze ndabashimiye bebe tuzozisanga he ni mu Ruvumera muri S02 hasi dusubiriremwo mu Ruvumera mu isoko ya Ruvumera mu gisagara ca Bujumbura muri S02 hasi nimwumva amazi yahashitse imana bana dutaba kandi amazi ariko araduga wibonye ko ariko araduga byase ari umwana bamubuze yatakaye mu mazi mu buterere ryari rafuwa pasi urumva ubu Rusizi raduga Tanganyika ikaduga sinzigira ni muyinga hariho baraje bitakavuruga ubu ngira yaradutse nagira imvura twasenze nyinshi imyaka yaranzwe imvura itagwa cyane ugasanga ari ahantu batimbuye neza hari bihe turimwo bizobona uwashatse kubibona kabisa amavu y'ibi byose nababwiye tuburare tureke hari ikintu Imana nyene yatugambiriye kandi bikiri imbere tutazi kabisa rero bisaba wewe wifata gute nivyo bihe niyo nyigisho nyene numva twavuga wifashe gute muri ivyo bihe we nawe uri kurarogotwa ku Mana mera nkayobu mera nkayobu duza amaboko Mungu tusaidie urabona nibi hari guza wumva kantu kaje mu mutwe enzo kugirira neza uvyuka wiruka urondera uko kugira neza reka gusengura rya mupfireyo kabisa Guys bakuza step njya kuri 5 tuzosubira naho gutaha genda kuri inarigera ugire subscribe ngomba ndabisubiramwo ugende no kuri step media ugire subscribe ariko for the first ugende kuri inarigera kugira ngo tureko twakwiza bya bihumbi 10 mwese kwa buryo bwanyu muri groupe mwa Benishu groupe zo yitwa inarigera imfashanyo carte mémoire avec la flash vyose na kamera amwe na micro vyose na matara vyose tuzosubira bye